Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu mwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka cyane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike, butungane ndetse n'ibindi bisata vyinshi bitandukanye, cyane ku makuru abarabana n'ibiba biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Gusa nene tukaza kwibanda ku gisata ca politike. Turazogaruka kubiriko biravugwa kuri Colonel Alfred Innocent Musere mu kwibara yoba yarakoze gushika aho uwo yoba yarayikoreye nawe yahoze ari igihangange cyane kuva ku butegetsi bwa President Nkurunziza gushika kuri ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye, yandikiye ikete umukuru w'igihugu amusaba rwose kuzomuvana mu munyororo arimwe kuko nanone ageramiwe na Colonel Alfred Innocent Museremu. Sivyo gusa kandi turaza kubabwira ntibiriko biravuga ku ibara rya raye riguye muri kaminuza nkuru y'igihugu c'u Burundi, kandi nanone tuze no kubabwira kubiriko biravugwa ku mabanga ahambaye cyane y'ibinyegeje mu rupfu rw'abapolisi batatu. Byose nuze gucikanwa rero ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tucikanwa na dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV, usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Nabaye kaze rero muri ano makuru. Muti nenda zotabara Kenny Claude Nduwimana. Uyu Kenny Claude Nduwimana yarahagaritswe n'iperereza muri gitugutu umwaka w'ibihumbi 2023 cyo kimwe na Medard Muhiza. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano Petero Nkurikiye yabagirije gutuka abategetsi no guhungabanya umutekano w'igihugu. Akaba yaranavuze kandi ko aribo bakoresha imboga King Murundi n'umuhinga yigenga kuri Twitter cyangwa se kuri X. Umwe muri bo ariwe Medard Muhiza yahavuye arekugwa, gusa Kenny Claude Nduwimana we agumayo. Muri mukakaro umwaka w'ibihumbi 2024 Kenny Claude Nduwimana yaraburanishijwe muri TGI Mukaza, urubanza ruca mu mwiherero. Ico gihe benshi baratanze intahe bavuga neza ko bazi King Murundi n'umuhinga yigenga ko abo bantu ataho bahuriye na Kenny Claude Nduwimana. Baranasabye kandi ko sentare tokora ikosa ryo gufatira ku kinyoma mu rubanza izocira Kenny Claude Nduwimana. Urubanza rwaraciwe muri myandagaro umwaka w'ibihumbi 2024, no kuvuga umwaka uheze. Kenny Claude Nduwimana acigwa gupfungwa amezi 8 no gutanga indishi y'akababaro y'ibihumbi 500 y'amarundi. Yagiriye icyaha cyo gutuka Colonel Innocent Alfred Museremu, icyo guhungabanya umutekano coco aracezwa. Kuri ubu rero Alfred Innocent Museremu numwe mu bantu bivugwa yuko babangamiye cyane Kenny Claude Nduwimana. Uyu Kenny Claude Nduwimana yanamenyeshejwe kandi urubanza haciye amezi 3 muri Munyonyi umwaka w'ibihumbi 2024, aho yazamaze umwaka urenga mu munyororo. Muri Kigarama h'umwaka weze w'ibihumbi 2024 Kenny Claude Nduwimana yaragiye kubaza muri sentare y'iyungururizo ya Bujumbura ko parike yoba yarunguruje urubanza. Baramuhaye urupapuro rwemeza ko parike itunguruje n'igihe cyo kunguruza cari cyaheze. Hari kwigenekerezo rero ya 30 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024, no kuvuga mu ndwi iheze, Kenny Claude Nduwimana yagiye abona tumwa ko kuburana muri sentare y'iyungururizo. No kuvuga ko parike yitwaye ikiringo cyayo cyaramaze guhera kure niyo. Ubu ararindira ingingo ya sentare. No kuvuga ko Kenny Claude Nduwimana amaze mu munyororo imyaka 2 n'amezi 6 kandi yari yakiriwe gupfungwa amezi 8, amaze kurenza amezi 22 ku gihano yahawe. Muti rero ibi vyose biriko biraterwa nande? Benshi bati ni Colonel Alfred Innocent Museremu. Bibikaza bashingiye kuko Museremu yarahiye ko Kenny Claude Nduwimana atazomuvana mu munyororo. Kenny Claude Nduwimana aramaze kwandika makete menshi atabaza abatwara Burundi, aramaze gutanga ubutumwa atabaza vyarananiranye ko arekugwa. Mwikete yandikiye umukuru w'igihugu muri ndamukiza uyu mwaka, Kenny Claude Nduwimana yarerekanye ingene yahamwe kenshi na Colonel Alfred Innocent Museremu, aravuga ingene ntwazangabo yamunyaze ibikoresho vyo kumenyesha amakuru bitwaye amadolari 16,000. Hari audio kandi iherutse gusohoka ivuga ko Museremu yagerageje kumunyuruza inshuro 3, Imana igakinga kubera igihe cyose baza kumufata basanga Kenny Claude Nduwimana ari kumwe n'uwundi muntu. Hari n'abagerageje guhanura Museremu abishura ngo Kenny Claude Nduwimana niyandika ikete ryo kumusaba ikigongwe.
benshi rero baratahuye harimo Kenny Claude Nduwimana n'abashingwamanza biwe ko ari umutego kugira Museremu aronke ivyagirizi akoresha. Hari kwigenekerezo ya mbere uku kwezi kwa gatanu uyu mwaka w'ibihumbi 2025 hari ku munsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Urubuga ikiriho rwa Donatien Ndayishimiye umugenzi wa Colonel Alfred Innocent Museremu rwanditse ko Kenny Claude Nduwimana agifise iminsi itari mike mu munyororo. Aho ni mu gihe Kenny Claude Nduwimana we yari yarayaburanye muri Cour d'appel. Ni ukuvuga ko ikiriho cyatanze ubutumwa bwa Museremu kuri Kenny Claude Nduwimana. Benshi bati none Museremu ni igiki mu Burundi, niwe yohindura ubutungane? Ese ni warengeye inzego zose z'u Burundi ku buryo ategeka ifungwa ry'uwashatse ubutungane bugaca bukoma amashi? Ni ikibazo benshi bibazwa. Ikiriho kandi cyasubiriye kwagiriza Kenny Claude Nduwimana ko ari we yitwa umuhinga yigenga kuri Twitter, ariko baca bongeramo akarongo gashasha. Mbega hoho ico icaha Kenny Claude Nduwimana yagirizwa ubutungane buvuga ko agisangiye na Muhiza Medard, ni ukubera iki hafunzwe Kenny Claude Nduwimana wenyine? Benshi bati iki ni icigwa gikomeye cyane ku bantu bashigikira ubutegetsi. Barabona henshi imbonerakure nyinshi zibona havuzwe abarenganywa zikaza gutukana ibitutsi by'akamaramaza, ngo babikora bibaza ko iyo ntwari zoza irarenganya bo banka gusa. Ntibazi ko mu ntwaro y'akarenganyo atanumwe akingiwe. Imbonerakure n'abandi mutuka baranira agateka kazira muntu ngo sinibaza ko muzonganya Kenny Claude Nduwimana kubikora, ariko murabona impembo ariko arahabwa burya umwakura icigwa byo bafasha. Ubu ni ubutumwa bwatangajwe na Pacifique Ninahazwe. Tubandaniza no makuru yacu kandi ku bindi byavuzwe cyane ku rumwe mu bamenyesha makuru bakubitiwe muri kaminuza y'igihugu cy'u Burundi. Muri kaminuza rero y'u Burundi Mbonerakure Audric Niyomukiza ngo niyo bivuga yuko yakubitishije umumenyesha makuru Wiri Kwizera. Mu ndwi iheze umumenyesha makuru wa Radio Bonesha FM Wiri Kwizera yarafashwe mu kigo cya kaminuza y'u Burundi kumutanga ajanwa muri paviro ya 9 arakubitwa arashaya. Wiri Kwizera yari yarungitswe ni radio kurondera amakuru aho muri kaminuza. Ahageze yituye umunyeshure Audric Niyomukiza asanzwe aserukira abanyeshure biga mu mwaka wa kabiri mu gisata ca ekonomi. Yamwituye amubaza aho yoca kugira asabe uruhusha rwo kurondera amakuru aho muri kaminuza y'u Burundi. Ivyakurikiye ngo nakamaramaza. Audric Niyomukiza yahamagaye bagenzi we bacakira Wiri Kwizera bajana mu cyumba ca paviro ya 9 bamwagiriza ko arungitswe na Pacifique Ninahazwe. Baja ko barahuragura bamubwira ko bashobora no kumwica. Mu nyuma bamusinyisha ko atazigera avuga amabi yakorewe aho muri paviro y'9. Reka kandi tugaruke ku ntahe y'umwe mu banyeshuri yiga mu mwaka wa kabiri muri ekonomi. Uyu munyeshuri niwe yashinze intahe y'ivyabaye kuri uyu mumenyesha makuru wa Radio Bonesha FM. Uti ndabaramukije. Jewe niga mu mwaka wa kabiri mu gisata cy'ubutunzi muri kaminuza y'u Burundi. Nsanzwe mba muri campus Mutanga. Derege wacu yitwa Niyomukiza Audric avuka mu Rumonge. Kuri Facebook muramubona yitwa Andrei No Stress, numwe mu mbonerakure zo muri kaminuza y'u Burundi. Utibiherutse kuba kumumenyesha makuru wabonesha FM ivyakozwe na derege wacu afashijwe n'imbonerakure zo mwishure. Igihe bamukubita bavuye aho twigira ahahoze icuma aho bahora bafungurira. Zari zo mbonerakure Audric derege wacu n'abandi yari yahamagaye. Nibo bamushikanye muri paviro y'9. Ivyabereyeyo ntavyo nzi, ariko Audric niyo yari. Ico ntazi nuko nawe yagiyemwo mu kumukubita. Ico kumbure covugwa n'uryo mumenyesha makuru. Reka kandi tugaruke no kubivugwa cyane kuri paviro y'9 muri campus Mutanga. Abatwandikiye benshi kuma batangaje abera muri iyo paviro bavuga ko abanyeshuri batubwiye ko iyi paviro ifise ivyumba bibiri biberamwo amarorerwa. Hari icumba kiri hasi ucinjira gisanzwe gikoreramwo ubuserukizi bw'abanyeshure. Hariho n'icumba kiri kuri etage ikurikira chambre ya 25 bita ikosorero. Iki rero ni icumba c'amahano atagira izina aho abanyeshure benshi cyane bamaze gukubitirwa. Abakobwa bo bakafatirwa ku nguvu. Intahe tuzobasangiza zirababaje. Iyi paviro ihabwa abanyeshure bose, ariko mu nyuma imbonerakure ziraza zigahindurira ivyumba batari muri zo, bagategekwa kuja kuba ahandi nk'uko batari bake babitangaza.
benshi mu baserukira abandi muri kaminuza be n'abarongoye imbonerakure baba muri iyo paviro y'icenda. Hari uwundi mugwi rero utangaje uba muri iyo paviro y'icenda. Izi ni imbonerakure ziheza amashure ariko zikaguma ziba ngaho ngo zijejwe umutekano. Baranatubwiye ikibanza kiri imbere y'iyo paviro utari muri izo mbonerakure ahirahiye akahicara aheza akibonera ko. Ibi navyo tuzobigarukako. Abarongoye kaminuza y'u Burundi nabo kandi ngo barazi neza ibikorwa n'imbonerakure aho muri kaminuza, ngo nabo bazitera impigi mu gutanga ivyumba muri paviro y'icenda. Hari izina ry'umukozi wa kaminuza abifashwamwo kugira yiharizwe n'imbonerakure mbere nizahejije amashure zikabandanya zibayo. Ku vyashikiye umumenyeshamakuru Wiri Kwizera, abatwara kaminuza y'u Burundi nta matohoza bakoze, basohoye itangazo ryo kwikurayo gusa. Ni mu gihe hari ubutumwa bwahanwahanwe muri groupe WhatsApp ihurikiyemwo abakozi ba kaminuza y'u Burundi harimwo n'abayitwara. Imvugo yabaye yo gushigikira abanyeshuri bakubise Wiri Kwizera. Ibi benshi rero bakavyita akamaramaza kubona ikigo nk'iki gihambaye c'igihugu gikorerwamwo amarorerwa nk'aya gusa, vyose bikagirwa akamizwe n'ingoma. Ni mu gihe kandi abamenyeshamakuru bariko baritegurira amatora yitezwe ko ngazoba arimwo ingorane nyinshi. Nk'uko bivugwa ku igenekerezo ya 5 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2025, mu gihe amatora y'abashinga amateka n'ay'amakomine yimirije kuba muri Ruheshi uyu mwaka w'ibihumbi 2025, abamenyeshamakuru b'abarundi bariko baritegurira guhangana no gutangaza amakuru ajanye n'amatora ku buryo bwitondewe kandi bwizewe. Mu kwezi kwa Ntwarante no kwandamukiza uyu mwaka hari abanyigisho zateguwe mu ntara ya Gitega na Ngozi kugira ngo baronse ubumenyi mu bijanye no gutangaza amakuru mu bihe bidasanzwe vya politike. Izi nyigisho zishigikiwe n'inzego z'igihugu zigenzura ibimenyeshamakuru zari zijanye no kwigisha ingene umumenyeshamakuru yo kwitwara neza mu gihe c'amatora, akarangamutima k'umwuga, gusuzuma ko amakuru atagiramwo ibinyoma, cane cane n'umutekano w'abamenyeshamakuru ku rubuga bazoba bariko barakorerako. Mu bari bariko baratanga izo nyigisho, Jacques Bukuru, umumenyeshamakuru wa radiyo y'igihugu c'u Burundi akaba n'umunyamwuga amaze imyaka myinshi munani z'ibimenyeshamakuru, yarasangije abandi ivyo yiboneye mu matora yaheze, anabasaba kugira ubuhinga bwo guhuza ibikorwa vyo ku rubuga hamwe n'uruganda rukuru rw'amakuru. Francine Ndokubwayo wo kuri radiyo televiziyo Isanganiro yibukije akamaro ko gutanga amakuru y'ukuri, kandi anibutsa ko umumenyeshamakuru ategerezwa kwiyumvira cane ku mutekano wiwe. Umumenyeshamakuru ntakora umwuga wiwe atariho. Ngo ni inyigisho zakuwe mu matora aheruka. Abamenyeshamakuru bamaze gutangaza amakuru ku matora y'umwaka w'ibihumbi 2005, umwaka w'ibihumbi 2010, ibihumbi 2015 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2020 baragarutse ku kamaro k'inaniza ibimenyeshamakuru mu gutanga amakuru yihuta kandi y'ukuri. Bongera berekana ingorane zabayeho harimo ingendo z'ijoro be n'ibice vy'igihugu vyari biteye ubwoba. Ibibazo vy'ingene ibintu vyubatse hamwe n'uburyo. Mu ngorane nyamukuru harimo ikibazo c'umutekano muke mw'ijoro mu gihe c'amatora, amasaha menshi yo guharura amajwi n'ikibazo c'ikena ry'ibitoro rituma ingendo zigorana. Kuri ivyo kandi hiyongerako n'ihindurwa ry'intara n'amakomine, aho intara zavuye kuri 18 zikaja kuri 5, bigatuma gukurikirana amakuru y'amatora bizogorana. Esperance Ndayizeye arongoye inama y'igihugu ijejwe gukurikirana ibimenyeshamakuru CNC yaremeje izo ngorane kandi aranemerera ko leta izofasha mu bijanye n'uburyo. Yasavye abamenyeshamakuru kudahengama kwerekana ubunyamwuga muri ayo matora. Ukwiyemeza kugaragara ku binyamakuru. Izi nyigisho zatanzwe n'intambwe ikomeye igana ku makuru ajanye n'amatora yizewe adahengamye kandi yubahirije umwuga. Mu Burundi aho uruhara rw'ibimenyeshamakuru n'amaradiyo ari ntangere mu gutsimbataza intwaro rusangi, abamenyeshamakuru bahamagarirwa gufasha muri ico gikorwa. Nkuko rero biriko biravugwa cane cane ku birabana n'amatora azoba muri uyu mwaka, ni vyinshi biriko biravugwa cane cane munani za politike no mu bindi bisata bitandukanye.
ni byinshi tuzogaruka ko muri ano makuru cyane cyane ku birabana n'amatora yimirije kuba muri ruheshi uyu mwaka, gusa kandi nanone byinshi tukazobigaruka ko cyane cyane tugendeye ku bizoba biriko birabera ku rubuga rw'amatora. N'andi makuru menshi turiko turabategura byose nimuze gucikanwa no Muhuza TV. Nkwibutse kandi gufyonda subscribe canke s'abone niyo utari wafyonda kugira ngo tuja ucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo kandi baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV Imana bahezagire ibikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.